Hello bakunzi ba YouTube channel yacu Inayi TV, turongeye kandi kubaramutsa. Amahoro y'Imana ngo abane namwe muherereye hose, abagirire neza. Uyu munsi rero kandi nkuko musanzwe mubimenyereye yuko Inayi TV twama tubazanira intahe z'abantu bashimye kudushingira intahe z'ivyo Yesu yabagiriye aho baherereye hose. Nuko rero ni muri iyo ntumbero kandi uyu munsi nishatse kubabwira yuko hari iyindi ntahe ya mwene data yashimye kudushingira kutubwira uyu munsi. Ariko imbere yuko tuyitangura, reka tubanze tumira amate gato tubandanye turagarutse. Ego, nkuko rero nari ndabibabwiye yuko twaje dufise indi ntahe yundi mwene data yashimye gushigikira Yesu mu kumushingira intahe. Nuko rero imbere yuko tumuha akanya ngo yivuge atubwire vyose, reka tubanze ndabasabe ngo utaragira subscribe n'abaryo rya mbere udukurikiranye kuri YouTube channel yacu Inayi TV, ukaba utari bwagire subscribe canke s'abone, ufyonde kuri subscribe canke s'abone, hama iruhande ya subscribe canke s'abone hariya akakengeri waheze ugafyondeko kugira ngo uze wamwe wa mbere uronka intahe zacu mu ba mbere. Hama rero utarandiriye, reka tumuhe ikaze mwene data atubwire ivyo Yesu yamukoreye. Kaze. Yesu ashimwe cane. Nitwa Kesniken Kasai, nkaba ndi umukongomani, nakuriye i Burundi, namaze imyaka myinshi mu Burundi. Hama nje gushinga intahe y'ikwanje kubera umuntu wese yakijijwe, umuntu wese yakiriye Yesu nk'umukiza, nasone mugirira kuba yoba yaragutabaye mu nzira y'urupfu akuzana mu buzima bw'ubugingo, ubuzima budashira. So ndafata iyo opportunité ndavuga ati reka ndamushime kandi ndamushire hejuru ya vyose, kuba yarankijije, kuba yaranshize mu gakiza, kuba yarafashe ukuboko akambwira ati nuri wenyene ngo ndaje mu buzima bwawe, hoya ndagushire aho wari ugenewe kuba. So jewe nahora ndi umumizirima kera, nakuze ndi umumizirima, ndakura gushika imyaka myinshi cane ndi umumizirima. Hama nari umu drug addict, nari umuntu akunda urumogi cane, akunda inzoga, abakobwa. Mugabo misi yose iyo ndi muri ivyo bintu, misi yose sinumva amahoro muri je, narumva kumengo hari ikintu kibuze muri jewe, narumva ashaka amahoro misi yose iyo ndabivuyemwo. Nari umuntu akunda urumogi, ari umuntu ashaka kumenyekana hose ari. Mugabo ca ndavuga ati aha siyo nkwiriye kuba. Kandi mama wanje yarambwira ibintu vy'agakiza, mugabo je sinabitahura, sinashaka no kunavyumva kubera je vyarandengera, sinashaka no kunavyumva. Mugabo mama wanje yambwiye ati wewe umunsi uzokizwa, umunsi uzowakira agakiza, uzoza ufise inkomezi, kubera ndabona yuko niwe ugenewe kuba. Ako kantu karanyinjiye mu mutwe imyaka n'imyaka, muga still sinatahura. Mugabo umunsi umwe ndavuga ati jewe nshaka ubuzima bw'amahoro, ubuzima aho nzokora ikintu numva kumengo ndafise amahoro muri jewe, sinumva umengo ndiyase. Urumva rero ca ndavuga ati sinzi n'ikintu kimbwira ja mu cumba usenge
usabe Imana ikugendera. Yari umunsi ubwa mbere ngiye mu cyumba, ari ubwa mbere nsenze mu izina rya Yesu, ca ndamuinvita mu buzima bwanje, ndamurisivinze, ca ndumva ari ikintu muri jewe kivuyemo, ari ikintu kinini kigiye muri jewe. Nuko namenye Yesu yarangiriye neza. Sinabona ukuntu ibi bintu by'iwanje vyohera ndi mu bantu, ugasanga urumogi rurantwaye cyane, ugasanga ngize ibintu bidashoboka. Muga igihe nakiriye umwami n'umukiza, hari ibintu byinshi yankijije, hari ibintu nagiye gutahura yuko niho nari nkenewe kuba ndi. Vraiment urukundo rwa Yesu rwaramfashe, kandi je suis prisonnier de Christ et je peux pas vraiment laisser sans témoigner kubwira ubwiza bw'Imana yankoreye. N'ubu ibyo mbayeho, aho ndi hose ni kubera we, ikintu cyose nkira ni kubera we, niwe yabirangije ku musaraba. Je dis vraiment un grand merci. Naciye mfata opportunité de vous dire encore merci beaucoup. Imana ibahezagire cyane. Hari ijambo misi yose ima courage, misi yose ivuga muri John 10 verset 7. Ni verse indyohera cyane kandi nyereka yuko twege ntidushoboye ku bwacu, kubw'iwacu ntidushoboye, mais avec lui we can. Turashobora kugira byinshi gusumba ibyo twege twokwibaza twokora. Il est muri Jean 10 verset 7, ivuga ati, therefore Jesus said again, very truly I tell you, I'm the gate for the sheep. Shaka kubabwira yuko si nimba wararonse, nimba tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur, vraiment il y aura opportunité à yo kumumenya, parce que c'est lui la vie, c'est lui le chemin et la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Imana yacu igira neza cyane, Imana yacu irahambaye, Imana yacu ni nyabushobozi, nukuri igira neza gose. Nuko rero murumva Ken, Imana yashoboye kumukura icambere, yari mu ba musulman, arabivamwo, Yesu aramubwira neza, kandi hamwe no kuba yari mu musulman, urumva yuko ibintu byo kunyura urumogi Ken byari byaramutwaye gose, yaba ari kumwe n'abantu ukazibona agiye kunyura urumogi, ariko arashimira Yesu ko kuva ico gihe aho mama we bamubwiye ati wewe ukeneye Yesu, ati kandi niwegera Yesu uzokira, uzofise inkomezisha. Ico kintu kimuguma mu mutima kugeza aho yemera kuhitamwo akakira Yesu. Akaba yavuze kandi ko kuva mwakiriye Yesu ubu akaba ari imbohe ya Kristo. Nuko rero Ken, turagushimiye cane, Imana yacu guhezagire gose kuko ngene washimye gose kudusangiza inahe yawe. Imana yo mwijuru ibiguhezagirire kandi ibiguhere umugisha. Nuko rero nawe ariko uradukurikirana, nagira ndakwibutse yuko ukaba ufise ivyo woba ushaka kudusangiza mu gushingira inahe Yesu, urashobora kutwandikira kuri inahezayesu@gmail.com, inahezayesu@gmail.com. nuko muze mutwakure, muze mutwandikire, natwe twabona ubutumwa bwanyu tuzoheza tubakure, tubaha umwanya mudusangize ivyo Yesu yabagiriye. Mbere yuko ndabikebanura, nagenda kwibutsa utari bwagire subscribe canke s'abone, uheze ugire subscribe canke s'abone kugira ngo uze wa mbere mu kuronka inahe zacu. Nuko rero Yesu wo mwijuru abagirire neza, abahezekire mu vyanyu no mu banyu, naho ubutaha. Bye bye.